yavuze avuga ati umuntu niyaza kubaza Natasha uzumubarire uti ufise gute. Iyo rero niyo terme tuje kandi kulansa officiellement muri no conference de presse. Mu bwa mbere na mbere igihe Natasha yatangura mu bibona gute byatanguye mu gukina biratangura nka blague ariko biragenda biraja mu mihana biraja mu bamama mu bapapa mu bana. Rero ubu naho ufise gute ni ijambo ry'ubuhinga nk'uko Singa yabivuze, ariko nta kintu kijana muri bikorwa tw'amakigo turakora. Nico gituma hari abantu bahora babona Natasha baravuga ngo bibona gute ese bashobora ko kare gakobwa ibiki ariko ni umuntu yihagararako arazi ibyo akora. Nta kintu na kimwe dukora tugikora uko nyene kugira ngo turyohere. Nta kintu na kimwe nkora mu indirimbo mbona gute tugitangura ndibaza abantu benshi bibaza bati indirimbo y'ikirundi gusa aho izoshika, ariko murabaza mu gihugu cy'u Rwanda muri Uganda ni indirimbo urashobora kuja muri boîte ugasanga bariko barayivuza mubibona gute. Amateleviziyo yose bamaze no kwikasa mu maklasima yabo. Umunsi Natasha bavuga bati niwe winner wa High People Music Award, niyo ndirimbo yavugijwe, ndibaza yavugijwe presque yose turi kuri stage. Urumva nuvuga indirimbo yagiye irangirisha amateka kandi iriko ni tuvuga izina ry'ikirundi kandi iyo ndirimbo yakorewe mu Burundi 100%. Urumva neza yuko mu Burundi turafise ibyiza bishobora kwamuka bikagera kure. Rero ibizokurikira muzobibona nimba bizoteba canke bizoza hakikaye bizoteba ariko bizoshika kuvuga hazashobora kuza irindi bijanye n'iryo zina bizoherekeza canke biherekeze banzoye tugenda gusa, ariko intumbero nyamukuru y'iryo zina canke yako kajambo nukwi kwereka agaciro umuntu afise. Agaciro nubona umuntu ahagaze icumubona yuko ari akantu ari jamena akoresheje rafa base kurasigura bino bintu ari abantu bita bagahungu canke gakobwa canke karibi canke kabana canke baca usiku. Ayo mazina n'amazina y'agasuzuguro abantu bakunda kumana baririmbye bajya n'abantu umuntu ushobora guhamagara wesha ngo ngahe ejo urafise igiteramo uzoririmba ufise gute banakuza gusa wewe ingo ejo wumva ndafise mbese umwana wanje canke madame ufise gute ejo sinzi ibiki ndafise projet no ufise gute. Kwereka agaciro umuntu afise cyane muri iyi kugira ngo ashobore kugaragaza ibikorwa vyiwe hanyuma ivyo bikorwa vyiwe bimushikane ku rugero ashaka gushikamo.